Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu, mudukurikirana mu kiganiro Saveur Divine. Tubahaye ikaze muri uno mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndasaba Imana Data wa twese wo mw'ijuru kugira ngo ibahezagire kandi ibagirire neza. Ikiganiro c'uno musi muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samweli, tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, igice ca 29, duhagarare ku murongo wa 11. Yeremiya 29, duhagarare ku murongo wa 11. Haravuga ngo, kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvira ko ni jewe Uhoraho ndabivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Amen. Tuvuge iri jambo tuti, amasezerano y'Imana atera ivyizigiro. Aho uri ufise isezerano ry'Imana, hari ico Imana yagusezeraniye, umenye yuko amasezerano y'Imana atera ivyizigiro. Amasezerano y'Imana ni isoko yo kubandanya, kuko ubuze uti ndafise isezerano nasezeraniwe, kandi uwansezeraniye iri sezerano ni Imana itabesha, ni Imana itananirwa, ni Imana idahemuka, ni Imana yikwiye, ni Imana yingana, ni Imana itabura ukwigenza. Iri jambo ry'Imana dusomye ngaha mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, ni ijambo Imana yarungikiye abari barajanywe mu bunyago. Bari bamaze gutangura kuronka amakuru y'abahanuzi canke abavugishwa b'ibinyoma, bababwira yuko igihe co kumara mu bunyago kirangiye, kigiye kurangira. Ariko Imana ituma Yeremiya uwo yavugisha, umukozi wayo, iramubwira iti, abavugishwa baba muri mwebwe n'abapfumu banyu mubareke kubahenda. Imana irababwira kandi n'ikiringo igihe bazomara muri ubwo bunyago, irababwira ko ari igihe kingana n'imyaka 70. Imana idufashe cyane kandi idukomeze.
idukomereze mu rugendo, iturinde kandi ituzigamire aho turiko turaca. Uno munsi uranyumviriza uri mu bihe bigoye bitakoroheye, ariko reka ndakubwire umutima wawe woye kuzura agahinda, woye kuzura amaganya. Ureke kwibaza ngo Imana yaraguhevye. Bibiliya nta na hamwe idusezeranira yuko tutazoca mu bihe bigoye, ariko mu ntambara zose ducamo dufise Imana itaduheba, dufise Yesu umutabazi. Ureke kubona ibihe uri kuracamwo vyoba bikubabaje ngo utangure kwibaza yuko Imana yoba yarahevye isezerano yagusezeraniye. Amasezerano y'Imana ndakwibutse yuko atera ivyizigiro. Kubona uri kuraca ahantu hagoye ntibisigura yuko Imana yaguhevye, ntibisigura yuko Imana yakwibagiye, ariko ndakubwira ngo aho hantu ivyo bihe uriko uracamwo bigoye nobigendanemwo na Yesu. Guma aho Yesu yagusize canke aguhamagarira kuba, kugira ngo Yesu aho yagusize abariho azogusanga. Imana ishimwe cane. Imana irababwira rero ngo nzi ivyiyumviro ndabiyumvira ko ni jewe uhoraho ndabivuze, ni ivyiyumviro vy'amahoro, si ivyiyumviro vy'ivyago, kugira ngo ndabaha ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Ushobora kunyumviriza ugeze mu gihe twokwita ngirente, ariko ndakubwira mw'isezerano Imana yari yarasezeraniye bano Bisirayeli, nubwo bari mu bunyago, nubwo batari wabo, nubwo bari barambukanywe, Imana yabasezeraniye isezerano yuko bafise ejo, ko bazosubira mu gihugu cabo, ko bazogwirira. Babwira ngo nimushingire abahungu banyu n'abakobwa banyu, musengere igisagara mubayemwo kiba amahoro, namwe muzoba amahoro, muzohagwirira. Aho uri kuraca, ivyo uri kuracamwo, oh haleluya, nushima Imana. Umenye ko amasezerano y'Imana atera ivyizigiro, umenye yuko Imana ari umutabazi. Ureke kuranduka umutima, Imana uyigirire icizere, Yesu umuhange amaso. Umenye yuko aho uri kuraca si kure y'ukuboko kw'Imana. Ugutabaga kuva ku Mana ntigushobora kureka kuhagusanga. Imana ihafise ko ububasha. Haleluya. Guma mu masezerano y'Imana. Imana izigama isezerano ryayo kandi ikarishitsa. Urafise ejo. Imana yagusezeraniye amahoro, yagusezeraniye kukunezereza, yagusezeraniye ubugingo, yagusezeraniye intsinzi, yagusezeraniye ubuzima. Gumana ijambo ry'Imana muri wewe, gumana ukwizera, woye kwidodomba, woye kugira uruhagarara mu mutima wawe. Umenye yuko hari amasezerano y'Imana kandi azoshika. Imana ifise inzira izoyacishamwo. Birashoboka ukaba uraremerewe n'intambara zo muri ino si, n'ibibazo bitandukanye vyo muri ino si, ariko ndakubwira yuko urafise ejo, urafise umutabazi, urafise Imana, urafise uwanesheje, kandi yanesheje yarakuneshereje. Umenye neza yuko nta muntu n'umwe Imana yigeze ihemukira. Menya neza ko Imana izokurinda, menya neza ko iryo ari isezerano, ko Imana izobana nawe, ko Imana izogutabara, ko Imana iri kumwe nawe. Nubwo uri kuraca aho hantu muri ivyo bintu, umenye yuko utari ntabwa, umenye yuko Imana igukunda, igufitiye umugambi mwiza, igufise ko ivyiyumviro vyiza. Aho Imana yaguteguriye kugugeza izohakugeza, ivyo Imana yaguteguriye kuguha izobiguha. Guma mu buntu bw'Imana,
guma muri Yesu. Urababaye, urarushe, muri Yesu turafise intsinzi, turafise ugutabarwa. Ndakwinginga mwene data, ndagukomeza ndakubwira ngo guma neza muri Yesu. Amasezerano y'Imana atera ibyizigiro, ni isoko yo kubandanya. Iby'Imana yagusezeraniye bizogushikako, nubwo uri kuraca aho hantu hatari heza. Ndinginga Imana kugira ngo igukomereze aho nyene. Imana igukomereze aho nyene, Imana ihagukomereze, kandi naho izogutabarira niho izogusanga. Uzobona kugira neza kw'Imana. Yesu abahezagire kandi abagirire neza. Shalom shalom.